Hello my people, murameze neza. Hanyuma uno munsi ndabazana ingene ushobora kugarukana ama audio yose wari warafuse kuri WhatsApp. Ni cigwa c'ubwenge, ugumane nanje gushika impera ya video. Ari nako ndagusaba ngo uri mushasha kuri no chaîne ya YouTube yitwa New Life Studio Bwenyuze, ubanze kubita ijambo subscribe urifyondeko, hanyuma utazocirwa n'ibindi biganiro by'ubutaha. So nta gutinza, mfise umwanya muto wo kubasigurira. No kuvuga ni muri WhatsApp. Ni muri WhatsApp urabona narongise audio. Reka ndabereke. Mfise nimero iyi nimero iyi hano nayirungikiye audio ngaha iwanje ziravuga indura ana ahantu handitse hama izo audio uko muri kuzibona zose ndibaza muri ko murazibona uko ari zibiri hano nazirungitse ndazirungika kuri no WhatsApp iyi sivyo ndazirungika kuri no WhatsApp iyi WhatsApp urabona nayo namaze kuzifuta ziragaragara urabona namaze kuzifuta. Aha nahangayitse dufate byari ibintu by'akamaro nahangayitse ndi kwiyumva ati none ibi bintu ndabigarukana gute ibi bintu je nzosubira kubibona gute. Nico cigwa c'ubwenge ndabazaniye ingene ushobora kuyigarukana. Murabona yuko ndiko nkoresha WhatsApp Messenger. Yes, ndiko nkoresha WhatsApp Messenger. Ugumane nanje rero ndakwereke zirya audio mba nafuse ingene ushobora kuzigarukana. So uko biraza kugenda rero uraza kuza ugurure application ya file nyene nkuko bisanzwe. Murabizi ngize iminsi ndabigisha muri no application. Hanyuma uraza kuza ahantu handitse all file aha uraza kwinjirayo, hanyuma uce winjira kuri internal storage kugira ngo twinjire mu bibanza. Ubu rero biraza kuvana n'ingene telefone yawe imeze. Hari abantu uza gusanga WhatsApp ziyafisha ngaha inyuma y'ibibanza ngaha, sivyo? Hari uza gusanga ziyafisha ngaha nyene mu bibanza. Nk'ubu jewe iyafisha ino aha handitse Android. Jewe nza kuyirondera ino handitse Android. Nk'abantu bafise amatelefone guhera kuri version 11 kuduga, WhatsApp muza kuyisanga ngaha kuri Android. Hanyuma cyo hano handitse media, munkurikirane step by step media. Hanyuma ucurondera ya WhatsApp ukoresha. Nk'ubu imwe Messenger ni com.whatsapp ncenda kugurura. Murabona ko yamaze kuba WhatsApp hanyuma cyo dufite kuri media nyene tuse tugurure media. Rero biraza kuvana na telefone yawe ufise hanyuma cyo dufite kuri WhatsApp audio ya cyo dufite kuri WhatsApp audio nkuko murabona za audio uko ari zibiri ngizi zose murabona yuko nazifuse sinshobora kuzugurura. Murabona ngaha sinshobora kuzugurura. The file format is not supported. Donc kubera namaze kuzifuta. Niyo trick rero y'ubwenge ndabazaniye ingene ushobora kongera ukaziplayinga, ingene ushobora kongera ukazigarukana. Ari nk'umuntu yarazi ko byakuzimiranye ukongera ukabibona. Yes, uko rero biraza kugenda uraza kuza ufyonde kuri no audio ugumizeko. Hanyuma ucucanda hano hepfo aha hari utuntu tuburungu dutatu. Ucucanda ku tuburungu dutatu. Uraza gucuca hano handitse rename. Rename chetu renaminga. Hanyuma wowe ico uraza gukora waza kucuza ngaha kuri aka kantu kanyuma yiforma no kuvuga yafishije ko yuko twayifuse. Uce wandika mp3 nkuko ucushonda okay. Hanyuma ucusubira kandi ufyonde okay. Murabona neza audio yamaze kugaruka. Ce tuzana aka kandi tugafyonde ko nkuko ce dushonda kuri twa turongo dutatu hama rename. Hama ce tuza ngaha ce dufuta iforma ce tugira mp3 hama ce tugira okay hama okay. Reka tuyiplayinge tuwumve yuko byakunze. hama umviriza ikintu shaka yuko izo iyo ngira ndongikiri Bujumbura kugira ngo bayisohoreze. Yes my people, ndibaza murumva yuko audio ziriko ziruguruka neza. Neza guteba hama ejo mate ndibaza uriko uravyumva. Yes my people, ni kicego c'ubwenge nabateguriye. Aha rero muraza kugerageza muri telefone zanyu murabe. Nzobazanira vuba n'ingene ushaka kugarukana amafoto nayo wari warafuse kuri WhatsApp. Ejo naberetse ingene ugarukana nayo wafuse kuri telefone. Muraza kubiraba icigwa nyene ngaha munsi y'ino video ni ngaha kuri YouTube nyene. Mushishikare gukora partage nyinshi. Thank you for watching.